DFTV Tunda Juhudi. Yes, bakunze biganiro bica kuri DFTV turagasa kandi ikiganiro cyake nyene unayishije mtani kuri mikroni inazo Ismail G but I square G inyuma ya kamera ni wa Wood nyene Mr Mbuzi Mr ni Logic J Jamari ubure tugasukundi ndatanga ndazi mwatanga ingene mwumvise mvuga ikironi mani kironi ndakizi ndo murundi yeah ubu rero tuje tugira twumvirize abantu b'abarundi ku muziki w'u Burundi kubaririmbye b'abarundi twumve umuziki w'u Burundi barawemera ntibawemera bavuga ko iki murazi ko DFTV tugiye duhengeshanya intego yacu no kugerageza guteza umuziki ndundi imbere kugira tubushikane hajya wategoza gushika jamani stay with me turagiye guhiga abantu tugane nabo batubwire ivyo baba biyumvira ku baririmbyi bacu ngene biyumvira ku muziki ndundi twagiye nawe uriko turaba ndasavye ukurigana nanje kandi ntibagiye kugira comment like na share na subscribe bwa mbere na mbere hama bibandanya biryoha jamani stay with me yeah bakozi ba DFTV duhuye n'umusore yambaye ibintu bya Bob Marley biraboneka ko akunda muziki sana mambo vipi mzee safi kabisa na makuru meza cyane meze neza ndashima naone meze neza kabisa wambaye ibintu bya Bob Marley biraboneka ko umustar ngerageje kura munsi y'inkofero hariyo dread kabisa mzee nipa tano kwanza hari abantu bariko baragira abantu bariko baradukurikira hariya na hariya mu Burundi no hanze y'u Burundi kwanza bifuza kumenya wewe urinde bifuza kumenya uwo ndiwe akazina kiwanje banyitwa music wagunze ba DFTV duhuye no sinzi ko muririmbye sinzi ko umufana ariko ndamubona arakunda cyane muziki we anitwa music umeze neza ndashimira Imana cyane gose music usanzwe ukurikirana umuziki w'u Burundi yego ndawukuririkirana cyane ngira nk'abaririmbyi wowe wembe umuririmbyi wemera muziki w'u Burundi umuririmbyi wa mbere nemera muziki w'u Burundi ni Fizo MMB Negre Mepeza CEO wa Bantu Boy wewe wavuze witwa music ngomba ndakubaza rero icyamba wemera Fizo hariyo nubu no guca mu ndirimbo woyiririmba nk'umuntu akushira mu ndirimbo yiwe itambuka yiririmba indirimbo yiwe bivana yari ushiriyemo sawa no and the machine no say I love you vyemere nukuri yo vyu ivimi obahudahari olo na utabizi ko nkukunda na utabizi ko nakwihebeye turi kumwe sinifuza kwa masaha yova hari yabadoboka jeno yahagarika uri guyanje turi kumwa filoke na nshaka waba masa uri guyanje tubiwe filoke ndagushaka waba masa you I'm okay yes baguzi bigani bicha ko DFTV music is okay bwana music umeua sana mzee ndashibeza kabisa music ne nk'ubu uwo guhuza na Fizo nk'umufana wiwe ikintu umva umubwira ni giki ikintu numva je no musaba no indoto zanje nuko yo nyakira mu bana biwe nawe ushaka kuririmba ushaka kuwiga nshaka kuwiga umuziki kandi sindawufatiriya cyane ngo ndawukontororera ariko nshaka kumenya sawa bwana Big Fizo ndibaza bamwumvise music ngaha ashaka kwanza umwakire mu bana bawe hama umwigisha umuziki reka tubanaye dukurya durondera n'abandi bafana b'umuziki ndundi kugira nabo twumve inco bavuga ku muziki w'umurundi meze neza nashukuru Mungu abone meze neza kabisa nk'umuntu ewana yiyumva muri vibe y'umuziki urusanzwe ukunda umuziki ndundi yego cyane je ndakunda umuziki ndundi nawe ukurikirana sivyo neza cyane nk'umuririmbyi wowe wemera muziki ndundi ninde ziki n'abanemera mu muziki ndundi umuririmbyi wemera mu muziki ndundi umuririmbyi je ndemera B-Face on the floor kama kawa rap yuda niko amwita kweli
ubu rero nk'uwo guhuza na B-Face ikintu uva umubwira niki? Yes, no mubwira B-Face arashoboye vraiment, natwe abafanzi betu guma tumutera intege nko tumukunda vraiment, arashoboye kabisa, nateze umuziki w'Uburundi gumutera imbere, natwe turi nyuma yiwe kabisa mzee baba. Bana B-Face, ndibaza ubutumwa bwagushikiriye, kwanza wambwiye ngo witwa gute? Je nitwa Eric, mu bisanzwe beshi banazira Varu. Mr. Varu umufana wa B-Face on the floor rap commando. Varu ubu nogwa indirimbo ya B-Face, kwanza usanzwe ukurikirana n'umuziki wa B-Face sivyo? Ego cyane. Reka nakushema akazi kireka B-Face kugira ubashe natwe ukaturimbire unagatambe kama kawaida nkuko abandi bariko barabikora sivyo? Ego. Yes, angoya. Chewe kod. Amagogwa ntasiga yandi mulabizi iriko bimba ko numva no kwihakagozi ubwo bari kumfisa abana batanu butetagira indwi w'umuhererezi kaba ntibagiye koko ntunze n'umukozi ko naze kubizima kukwezi ko nari namazi nikomanya uraze zirahorura amazina amashanyaraza aho bigora abagabo murabizi aho nemera baranye n'umwaka n'amezi ubenze murazi ntinywa amazi umva ukuntu zizigira abana basasi nazindutse ku kazi ndashikayo nk'uko ndakora akazi hageze iminota 23 mbona umubose wanje arashitsa yanje ntamutsarambona ukumvugiza kuma ndabimbire uratsi kumbe ko yarafise ukwandiko kunyirukana ku kazi kanje ngira mbona imbwa yaboneye ku mugezi uvuga kumvira ibintu byakurikiye umve pesi ya kabiri uraze kuva byinshi utaruzi kamo yes mu buzima hari ukuduga no kumanuka ebaraye yari Mr. Varu umufana wa B-Face on the floor aho yareka duha imistari y'indirimbo stress ya B-Face na Yoya Mr. Varu ndabona kabisa usanzwe uri umufana w'umuziki ndundi ukuntu warapye birateye ubwoba ahubwo raba nka B-Face umusabe nkaka collab canke igikorwa mu gikorane kabisa nabonye uri murapere usanzwe uririmba oya sinaririmba ariko ndabyumva mo kuririmba ariko gusa kubera uburyo nibwo butuma ntaririmba nanje ndose uburyo cyane nkaro nkubunera intege akafasha akambera nka mwarimu wanje akanyigisha nk'umunyeshuri no kwiga frame Mr. Varu abuze uburyo ariko imistari irahari flow zirahari ahiga umuntu yo mubera umumana ndiko bakunda kwivuga uhiga manager yes Mr. Varu wakoze sana yes bagunze biganiro cyo ku DFTV ngo nababwiye turabandanya tuzunguka mu kibano niko bavyita mutani mu kirundi bahita mu kibano kugira twumve abarundi bavuga iki ku muziki w'abarundi bavuga iki ku barinzi w'abarundi duhuye n'umusore umwe musore bite safi umeze neza jemeze neza ku bantu bakurikirana TV wewe twagute Jetwa Nduwimana Thierry. Nduwimana Thierry wakurikirana umuziki w'abarundi? Anagenda gukurikirana gose. Sana. Sana. Thierry utihenze umuririmbyi ubona mu Burundi abikora neza kabisa uvuga ati kabisa umuntu aranyemeza yo bari. Satubi Mr. Magonde, Satura Mabafre, intare batinya. Yes. Ebaraye Thierry we nk'ubo guhuzana Satubi. Wumva ari ikintu kihe wombwira? Ukuri Satubi je ku bintu honyine akora. Chiwe nukure aranyemeza nta nibindi mbere novuga ngo ndoyenze ko kweri cyaranyemeza Thierry akubwira ko Satubi amwemeza nenga nk'ubu dufate umuhuye wombwira ngo myase bombwira ati Satubi ebana ubikora neza uranyemeza neko kaja mubamo Ciro mubwira ati ahubwo bandanye ukora nk'ibintu nk'ibi nyene kumuzamuka birenze kumuzuza n'ibindi bintu birenze yes ebana Thierry akubwira ko bahuye ya Satubi bombwira ati bandanya udukorera farumasi canke se umuti Thierry ngoma naguha indirimbo ya Satubi nayagushiriremwo tuyiririmbe tuyitambe turyoherwe kugira ngo Satubi ahari avuge ati kabisa Thierry n'umufana wanje nabiri kumwe iyo niyondera diri aravyemeje yuko Kujana Moma igwe no moma gogwa Niganye Myanye kuwa milioni Uyahisi unamye Wakie wambiki meja Yawa munu wiwe Je t'aime
jetanitswe jedemen ubarangirije indodo zanje insidaniti zuzegura wewe mubyayuzi umude muri mamenyo mugirugo zandamazne Yes, muye nuni umusore mbona asubije uburebure. Musore nibite? Ni sawa. Umeze neza? Meze neza. Musore bakwita Je banyita Ramazani. Ramadhan niryo zina ryiwe. Ramadhan asanzwe akunda umuziki w'abarundi. Ego canje ndawukunda umuziki w'abarundi. Sawa Ramadhan, nyamba ukunda nuwe muririmbyi uvuga kabisa ati uwo muntu abikora neza aranyemeza. Big Fizzo. Big Fizzo MMT Bantu Boy CEO. We nk'uwo guzana Big Fizzo ikintu uva mu byane iki? Big Fizzo jene gumanamo ari ati ahubwo aguma atera imbere mu bintu by'umuziki, aririmbe neza, yemeza abafanzi biwe kwazi kuririmba, ahubwo aguma akora ibintu vyiza cyane bose bamwemere. Bwana Fizzo ndimaze ko message yashitse wambwiye ngo witwa Ramadhan ngo mara gushema indirimbo ya Big Fizzo rero kugira tuyiririmbe tuyitambe. Big Fizzo ahari yemere kabisa avuga ati kabisa Ramadhan he is my real fan. Now say I love you, it's my little body. No you love it, you live batari. Na utabizi ko ngukunda, na utabizi ko nakwihebeye. Ngumsasi mubiswa. Kuma sinifuza kwa masaha yovahari. Yaba byashoboka jeno yahagarika. Uri guyanje turi ku mafeel of ye ndagushaka bye bye Masai. Uri guyanje turi ku mafeel of ye ndagushaka bye bye Masai. I'm okay, I need you. I'm okay, I need you. I'm okay. Yeah. Ramadhan is okay with the Big Fizzo. Indirimbo yanje Ramadhan umfana Big Fizzo ni ariko arayituririmbira abikoze bien sana. Yes, bakunzi ba DFTV kama kawaida nimewaambia tunabandanya kuzunguka kugira twumve ico bavuga ku muziki w'u Burundi. Ubona duhuye n'umusore mbona yakangutse ukuntu mambo vipi mse? Abangamye je n'umusanzwe n'umufana wa Bface on the floor kama kawa ndabona barenze ku rap. Sawa Bface abona barenze ku rap. Witwa nde kwanza? Banyita Mugisha Edimo. Mugisha Edimo akubwa ati je umuntu nemera muri Buja industry umuziki w'u Burundi ni Bface on the floor. Rap ziwe zirabarenze. Wavuze witwa Mugisha Edimo. Edimo ne ngumboguza na Bface umva mubwira gute? Bface namubwira tubarenze amana ndaponda abanyarwanda ati ndabarenze kandi numvise imiziki yiwe ndamubwira turi namba. Umvise ikintu cyabwemera ngo yaponza abanyarwanda kandi ngo ni namba. Musanzwe ndamukunda vraiment kundirimbo zarizo zose ziwe yari yose ku mutima wanje shikirako. Sawa Edimo nkubu rero urumva ko mubwira ko abarenze. Jere kugira unyemeze ko umufana wa Bface ngomba nagushemwe indirimbo imwe yiwe kugira ujyane nayo uyikubite turyohe. Mano kwihumugozi mbona ko mfise abana batandatu hamwe no wavutse jagendwe w'umuhererezi ntibagiye yuko ntunze n'abakozi inzu tubayemwo ndayiriha ku kwezi konteri nayo ku mwanya muraze bihaya amazina amashanyarazi bigora abagabo murabizi ideni ry'inzu mperanye n'umwaka n'amezi murazi nayo murazi ntinywa amazi mwumva ingene stress zigira abantu basazi ejo hahise nanavyose hama ndatonda ku kazi ndashikayo nkuko vyama ndakora akazi haheze iminota 23 mbona umubosi wanje araje ahagaze iruhande yanje ngize ndabaraho hamwe no kunsubiza kaguma ndarusha umurazi
kumbe kumuzuba yarafise uruparo rwo kunyirukana ku kazi nanje ku mutima atinyira mbona yimbwa yaboneye ku mugezi nimba ushaka kumenya ibintu vyakurikiye umva bifesi kabe lusuza kumva vyose utaruzi ubuzima ndabarega no kumanuka arokugana cyangwa ukabura. Yes. Edimo ngwano man chukua tano kwanza man nanyemeje kabisa. Ndakubaze usanzwe ukurikirana Bifesi wenyine kwera ukuntu numva uflowing indirimbo ziwe mu muziki yose niyumvira indirimbo ya Bifesi nkiyumva nyene mpita ndayishana mu mutwe. Ndagusaba ikintu subira umubwira akajambo kamwe Bifesi kwera je nemeye kabisa respect. Ati Bifesi hali ndova mtoto wa Kamenge nakupendaka sana. DF TV. Tunda Juhudi.